Bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro c'intahe. Iganiro c'intahe ni kiganiro turabira hamwe ivy'umwami Yesu ariko arakora mu buzima bw'abamwizeye bw'abamwemeye kumukurikira. Uno musi rero dufise intahe iryoshe, intahe y'umupfasoni Kamutako Sonia. Ona wese uwundi numwe mu barokowe mu bagira ubuntu bwo kurokorwa na Kristo aho yamukuye ivyo ariko arakora no musi mu muhamagaro wiwe. Nawe nyene agomba bitwibwirire. Sonia Kamutako turaguha ikaze cyane muri kino kiganiro c'intahe. Murakoze cyane. Kiganiro c'intahe twashaka mutubwire mbega Sonia ninde? Sonia ninde? Sonia Yesu Kristo yamukuye. Amen. Nitwa Sonia Kamutako. Mvuka mu bana batandatu, ngira wa gatatu. Iwacu ni mu Kabondo. Twavutse turi abakatolika. Tugirirwa amahirwe batoyi bacu bakira Yesu n'umwami n'umukiza tutana mu nzira nziza. Nakijwe muri 2006. Gukizwa kwanje nuko nahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Umwami Yesu akarandondera. Ni mu bihe bitoroshe, ni mu bihe numva nihebye. Mugabo kugira ubwo buntu kugira abo tuvukana bambwira Yesu cyane batakuntwara mu rusengero. Hama umunsi umwe ndavuga nti reka nakire umwami ndabyo akora ibitangaza akora. Ndakira Yesu n'umwami n'umukiza ama mahoro muri jewe. Hama ndayikorera Imana ndabona kweri ko yampamagara. Tugize muri 2011 Yesu agira ubuntu amurugo mu ruvyaro abana bane n'umushinga ntakijijwe. Muga muri jewe nkumva yuko ikirampamagara gukorera kwikorera. Ikambwira ivyo ndayikorera. Mugabo umuntu maze kuvyara nja mu bintu byinshi. Igaswa kandi kamvugisha kandi nkumva ikirampamagara mugaranje nari busy mu bana. Igica 2021 ngwara covid. Ngwaye covid ninjira muri koma. Ninjiye muri koma cangira indoto ndi kumwe na Yesu. Turi kumwe n'abantu batatu. Yesu akarondera wa kane aho twari turi mu muduga. Tukagenda akarondera abantu tukababura. Tukabona tugikura nk'uwo muntu hano kure cyane. Tugasubira kandi uwo muntu tukamuronka tukaje dukwira muri iyo modoka tukagenda. Hama dusa kuja umva nabonye ahantu twagiye ahantu hatatu endroits zitatu. Hari ahantu bimuguna abantu bagazi kwira barako batera inkuru bari abantu benshi. Tukabona akaduga kariruka kaje kurondera mu bantu. Yesu akabura umuntu muri abo bantu ashaka. Akaduga kagenda tukamukura ahantu kure cyane. Dusaba kandi nsaba ko mbona abantu bagaze muri boîte. Hamwe kwibarabara abantu buzuye. Kakaduga kabura umuntu muri abo bantu gacagenda. So kubona ahantu mengo bari mu kabari bicaye mu nyuma akabura umuntu tugasaba kandi kuja kumukura ahantu kure. Je maze kuvyuka sani nzi ivyo nari munene inconsciente. Abo twari kumwe abaganga bugatuvuye kure wagize ikibazo cy'amapumo bya muri koma bakabasigurira mugaje si muri jewe nagumanye ya ndoto yanje kuko sinavuga kuko bace banyugura muri gorge nta muntu ashaka kubaza. Muga muri je naguma baza Imana nega Mana kuki nakubo abakubambira covid muga je nakubonye ukundi kuko yakuranganiza. Ane Mana waruntwaye kuki wanyereka bajya abantu muri bajya abantu tukabura umuntu numwe muga tukamukura kuri. Tugiye Yesu ntiyishura ayicecekera. Hace nk'imisi 3 niho rero acitankunganiriza. Yarambwira ati naraguhamagaye nakurondeye bikwiye urahakunyumva. Niyo mbona kuzanye ngaha aye. Imirimo yanje ni myinshi aboza bayikora. Numva nta gusaba imbani mbabazi. Iranyereka muri vision ibintu byinshi kuntu yankoresha aho narindi. Aho naringira nkiri umukobwa. Iranyereka ukuntu maze kubaka nacinda yivako. Ndeyerekana ko ndi busy mu bana. Numva nta gusaba imbani mbabazi. Ndebwira Mana ndakwinginza ungira imbabazi. Ndemeye kugukorera. Yimire ntwaye ntigura akavarizi k'ababebe ndumva ko Imana ikimbwira mu babebe
yambwira ndi kumwe nawe ngo tugende cica ngenda rero muri hôpital hari muri Prince Regent turahaba bebe impuzu turahaba amata abana bakivuka atagico banywa mugandumva yuko sanga nshaka ikinyibutsa kera mfise imyaka 18 nafise umuwonko yarafunguye mu mpimba hama ndindire ko umuwonko wanje azambona ubwana bwinshi bukora ukina bwana babukubita bwana buteka igongwe ndabaza twari kumwe nti bajya abana bari ngana babahira bahe sanuvume ngo n'ubwana buvukira nga avuga ukuntu ndindire umuwonko rero bampamagaye ndabaza umuwonko wanje ni aba bana bavukira nga gute arasigura ukuntu bavuka hari abama viole hatarabada badifise arambwira ukuntu abana bavuka none bawe gute ati gute nyene ntabana bafunzwe nyene numva umubaro urangije ndumva uwo munsi ko takindi twiye tuyaga twayaza abo bana nambabaye ifite imyaka 18 ndasaba mama ndakwinginze usabire kwinjira kuri abana kuno babayeho ndasaba na mama ahubwo si je ndaharare imisi ngahe urare mu muhimo ko numva ko kugenda umunsi umwe sinobona ukuntu abana babayeho numva umengo yibonjana nkafungwa nabo nkarabukuntu abana babayeho mama arambwira ati wumva bishoboka kwera ndenginga ndensista mama rero watwara impimba à l'époque ari 97 je pense 99 agagenda aramusaba ati regeje umwana aransaranye ati ntakarambwira aramubwira ambwira ati madame umva je no funga umwana atagira dosi myaka 18 ahubwo narondera ama association arondere na ma église barabaza kuraba abana mugabo ntibyashoboka numva bingumyemo eco gihe rero niho numva rero yandoti garutse ico gihe muri koma ya covid oya igihe nje gukora uwo murimo muri hôpital François yego numva rero ko saha impamagariye mugare niho rero yandoti igaruka kwa kundi nyene ndavuga nti ngira ni hahandi muri babana imyaka yari myinshi yari haciye ifite 18 rero abo dukorana ubu uya niwe nabwiye umwe ati je ngo tugende ku mpimba kuko ndumva ko abajya abana akene gufasha tugiye dusanga wa muri muraho nyene abavye batukani bibagoye turumva ko muri moro ku mpimba guhura rena n'ubafise ma sœur haciye miss atubora ku marezo sosio akaratabaza ubufasha urumva rero tuvuga tuba murimo Yesu no nyene turakorana tukora imyaka 2 turabagara umuceri turavuga ivyo biharage urumva icyo mumasa yatubwira atabane barakeneye gusamara tukagura televiziyo amajuwe urumva gushaka kuri saa turavuga ati nahanyene Yesu yaduhamagaye gukora uno munsi mbega mwamwimva gute iyo muri kumara kuri ico gikorwa mwumva kiri muri mwebwe ndagihwa cyane yarigoshe gose nta kintu cyambere kiryoshe iyo wumvise Imana gutoyanyeje mu bandi kandi ukumva n'ijwi ryayo birangyohera nushobora kwibaza iyo tugiye nk'abana bajya abana ukuntu tubafungura kumva ukuntu twemeye gukorera umwami Yesu kandi ndabikundira nuko yaguhamagaye urabibona pe ibana nawe mu bintu byose umbega iyo iyo muvuze ngo muryohewe muryoherwa iyo mugiyeyo canke muryoherwa no mugihe muri muhira mu mwumva muryohewe turyoherwe turiyo kabona ko bana bishimye kabona ko abana baryohewe twese turaryoherwa kabona ko ari abana bari kubarabaho kubwo twumviye Yesu kubwo twebwe twitanga tukaza gukora mu murimo biraturyohera gose cyane yego uno munsi iyo tuvuze ngo turiko turakora igikorwa kandi twumvijwe ry'Imana bega inyuma y'ubwo buzima bwose bwo gufasha abo bana kuryohererwa gufasha abo bana nikihe izindi ndoto mwumva hari izindi ndoto ziri hejuru y'ivyo uzohibandanya cyane gose kuko bajya abana hari imyaka bavuga ko imyaka 3 bava
mu maprison urumva rero twe indoto yacu ni kubaza kurondera aho tubashira abana bagakurirayo bakaja mu kigo bara kubatiga nije tugusa kubasohora bakafungura bakasubira muga indoto yacu ni kubagira abantu ejo bakazokura igihugu indoto yacu ni kubakurayo rero abo abavye babo pere atarahera tukabatwara bakaja mu kigo bagafungura bakiga bakazoba abagabo n'abagore bakorera igihugu. Ndumvirije menga ubuzima bwanyu mwaramaze kuba intumbero yo gukorera abo bana mu kubafasha ivyo bakeneye hagati aho dusubira inyuma gatoya mbega imbere yaho ko hari inkabuzo yakabuye ibyumviro byanyu byo mwari mufise kuva kera kubera ko Imana yasibe kubaganiriza mbere yaho mwakora iki? Akora ibintu bisanzwe nta murimo nari ifise vraiment nakora ya byo mu eglise gukorera Imana kumunya amasengesho kugira iki sino nta kintu nakora nakora ibyanje tuvuze gukora ibyawe nshaka kumva nigiki byongeye kumvira Imana muri ico gihe yabaganirije muri koma nigiki byongereje mu migenderanire yawe na Kristo? Byongereje ikintu gikomeye cyane kuyumvira cyane gose kuyumvira gose cyane Ningene mwari musanzwe mubanye kera ningene umwanyu no musi na Kristo ngo ducira ku mayange nibiki bibaryohera bikabatusha kurusha ibindi? Nive nakunda kubwira kuyumvira kuko ubwa mbere narayikorera mugabo kujya nakubwiye yamvugisha ugasanga ibyo ntareko ndumva nka justification uya ndumva ngiye kuko yivuze umengo ndi alikote vuga nti aho wankuye ukangarukana kandi nkabona ko uciwe kurampamagarira kiko kirakogwa ndumva ko ubuya numva umengo ntucose mukaweri cavuze umengo ndakamata niyo ntavyumvise rero ndabibwira nsubiramo kandi ko sindate ico kuravuga mwami Yesu. Tuvuze kandi ku migenderanire na Kristo yes Sonia na Kristo tuba turi kandi tuvuga ngo Sonia mu buzima bwiwe arafise imyanya yo gusenga arafise imyanya yo kuganiriza uwo mwami wiwe iyo muri ko muraganira uba wiyumva gute? Numva njyewe ngo ni data ngo ni papa tukayaga numva njyewe cyane ya presence ndumva atakindi mengo nashitse mengo turi kumwe ndumva njyewe gose cyane kumenya Yesu biraryoshe tagaciro ndabaza kabazo muze kugerageza kunyishura mutarabize umwanyishuye mbega biraryoshe kumvira Imana? Biraryoshe kumvira Imana cyane byose gute bishano vuga bera kigusigura gute wewe uvuze ati ubwa mbere ndazige ntariko ndayumvira yego hari amahoro warubuze uyumviye umunsi umerewe gute ubu namwumviye umengo ndabuze amahoro ndumva ko hari ikintu kibuze muri jewe yego cyane ko bwa mbere yaravuga harondera ibyo nisigura nta mahoro nabwo wamufise yego impamvu avuga rero ibi biga biragoye urumva umwanya ndi muri ababebe ngo ubu ntibikunda ndumva ko byanze Yesu yangiriye neza cyane kabisa dutera tunasozera kandi Sonia nashaka kumenya kudafasha abo bana hari ico byo kubuza mu buzima bwawe? Je byo kimbuza cyane gose nki kuko ndumva ko ni uwo muhamagaro nahamagawe numva ndawuhagaritse ndumva yuko cyambe nabangiye na Kristo nabajya abana cyane gose nukuri ibyo nangura niyo mbona bingo hari gihe bigoye urazi gukora murimo nkujya hari gihe biku niyo numva umengo ndabaye découragé gato biranka kabisa biranka nibuka Yesu yankuye nibuka umuriro mu wandiho nibuka yuko tutaza kumva ijwi ry'Imana tugakorera Imana magara kumusaba nti mama imbaraga hamba tubandanye kandi irabikora ndumva ko nuhagarika abayanukuri Sonia ibindi byizigira afise inyuma y'ibikorwa byose ariko akora nibi kozebona Yesu mu bwami turi kumwe yego bizi byizigiro biruta ibindi byose nibyo kuzobona umwami wacu Yesu Kristo twaramukoreye uhora wiyumvira mbega umunsi umwe ubonye Kristo uzomubwira iki? Nzomuyambira ntiwarakoze kumagakiza kukumenya urabye aho twari tuvuye tutarayimenya ukabona ubu oya
ukabona urukundo rwayo kundi ushobora gutora mu bandi hari abandi bari hanze bakiduta ku mugabo we nzomuyambira mama mvuga ngo nzomugira ibintu ndamuyambi ntibarakoze Yesu agira neza amen urakoze cyane mbega nk'akajambo ka nyuma ni kihe kintu umva wubwira abantu ko baradukurikira kuri ibyo byizigiro kuri ibyo bikorwa wifuza ko Yesu yagukuye ngene yagukuye uno munsi aho ugeze urafise ijambo rimwe umva wubwira abantu nobwira abantu kujya yambwiye mu ndoto imirimo nibishi haboza abayikora ntihagire ikintu twisigura na kimwe atwumva ijyo ryayo gusa tuyikorera ko nasanze yiguhamagaye nibikora tuto abakozi bayo hayigira abana b'abantu batinya ngo bizogenda gute imyaka 2 nkoze narabisha amaso yanje jewe mbere gukunda umugana abonye Yesu yaguhamagaye ukemera kwikorera irabana nawe ukabona ibitangaza so ntihagire umuntu atinya kujya mbwiye ati imirimo ni myinshi ingo dukorere Yesu Yesu ahimba neza Yesu araryoshe Yesu araryoshe ko nubona n'imiryango yacu yuguruka ko twayumviye yego urakoze cyane amen Sonia n'umuntu afite urukundo muri we yitaho abantu mu majambo make niko nomuvuga aho ndamunsi gushika mu buto kuva dukurana Sonia kuva kijijwe turetse gwa rukundo yarasanzwe afitiye abantu gwari wiyongereye kandi yagize n'urukundo kumva kwitaho abantu cyane cyane abana bato batagira shinge na rugero nico kintu nabonye kuva kijijwe camujemo cyane kurusha ibindi byose c'était en 2021 niho yashoboye kunganiriza twaricaranye arambarira ati jewe hari ikintu kimaze imisi kidudubiza muri jewe cyo kumva gufasha abantu gufasha abana batishoboye kuva kijijwe iyo mpamagara waramujemo ko ari ikintu yumva yokora rero muri iyo 2021 niho yambarira ati je ndifuza gukora ico gikorwa cyo gufasha abana bavukira mu mpimba tariko sindiko ndabona uko ndi bugikore twaciye tunabanza dukorana igikorwa cyo kuja kuraba abantu bagwaye mu bitaro harabo twanasohoje ariko rero mu nyuma niho twagize amahirwe yo kubona ingendo ushobora kwaposha abantu mu mpimba twarashoye kuja rero kubaraba arambara ati genda wiyaforme turabe ingene turi bukore tubazanye wibaze ingene turi bufasha abo bantu ko ndumviye mpamagara ndawufise rero niho nashoye kugira iyo approche ndaja mu mpimba ndaja kuraba abategetsi baho baratubwira ati mushaka gukora uko murashaka kuzana ibintu tugaha abavyeyi ariko arumva yuko menga c'est pas suffisant yumva menga shaka abana cyane paba mababo cyane ariko arumva shaka abana cyane cyane rero niyo twagira amahirwe yo kubona ujya museur ko nawe yagize umuhamagaro kubakura mu mpimba akabajana hajya hano mwabonye niho rero twataye gukorana n'ujya mu mama niho nabonye rero ingene Sonia tel point yarafise cyo gikorwa muri we kuko nukuri twarara amajoro atubaza mbega none ibintu muzojana birakwiye eske ibintu tiko turakora birakwiye nta kindi turi buge vraiment nukuri iyo muhamagara wabona kuri muri we yarafise iyo nota yayo kuko vraiment kuva tuyitanguye urabona ko vraiment aracitayeho gose yamabaza amasore ntaco twokongereza ko ntaco twomwongereza ko nta kindi kintu bifuza ko tumufasha nukuri aravyitwararika kandi vyitwa yuko umwanya wiwe ari muto arico gituma jewe kenshi ndamufasha kubera umwanya wiwe muto ariko niwo mwanya muto wafise yamari ku telefone ambaza none washoye kuronka iki wakoze iki ariko vraiment ukabona ko ari ikintu afise ku mutima cyane urabona ko ari umuhamagaro ni ikintu Saint-Esprit yamushizemo kuko iyaba ari ikintu yitaho wenyene yibwiye atari ikintu Imana yo baramubwiye tuba twarabihevye kubikora kuko hari amadefi duhura navyo ariko kubwo umuhamagaro ubona ko ari ikintu kiri ndani le Saint-Esprit yamutumye nukuri arakora ibishoboka byose kandi vraiment turabikora neza oya sivyo yitumye nukuri ubiravye ni ikintu kiri muri we ubona ko gikoreshwa na mpemu yera sengeriki Sonia kubwo iyo mpamagaro tuko turasenga nukuri ni umuhamagaro ukomeye kuko nukuri abana vraiment ni twavuga ni Burundi bwejo so uravye rero abana bari mu mpimba ni benshi sibake uko biriko sibake je rero iyo ndiko ndamusengera ngo Imana imwagure Imana donc ishobore kumuha abamufata amaboko muri ubwo buryo
buke yoba azararonka ariko aronke vyinshi kugira ngo dukore umurimo wagutse kuko ni ibikorwa vyinshi twifuza gukora kuko ari nk'abamama babura iyo abana bakwije imyaka 3 babura iyo babashira ko ari amafamiye yabahojese ko yabafunzwe turifuza yo gufata abo bana tukabashoboza kugira bige nk'abandi bana kurumva nk'umwana w'imyaka 3 ace yatabwa hanze ya mpimba ntaje mu ishure ntaje n'uruhombo ku gihugu rero je ndamusabira ngo Imana imwagura amaboko Imana imuhe ikintu ukuvuga ngo uburyo bukwiriye kugira ngo dushe kwagukirwa mu gukora uyo murimo